amazina yanje nitwa David Tuyisabe ushobora kunyita kibonobono bivanye no kugene natanguje umugambi wo kurima igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi. Ivyo abanyarwanda baraguma baturondera haremu yo kudateza imbere umuryango wonyene canke akarere nkomokamwo, ahubwo nsanga umengo ikiremwa muntu cose ndafise ukuntu mba nshaka kubona kimerewe. Barundi kazi inshuti z'Uburundi turabamutse mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwese aherereye muri za ntara zacu nziza zitanu zagutse zigize igihugu cacu c'u Burundi, mbese no muri metropole 18 za kibonobono mu gihugu cose, mbese n'abaherereye ku mpande zine z'isi. Turi kwigenekerezo canke ushobora kunyita kibonobono bivanye no kugene natanguje umugambi wo kurima igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi, kandi ndahamagariramu abarundi bose ndetse n'abandi bose baba bifuza kwiteza imbere biciye mu burimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono, kugihingura no gushora hanze canke hagati mu gihugu biva muri ico, reka n'iyindi migambi myinshi igenda iherekeza uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Kibonobono Media bakinyizera n'umunsi ko arejewe nje gukorana ikiganiro namwe, niniteze ko nja gusanga murushe cyane, musa n'umuntu arushe bivanye n'ibikorwa umazemwo imisi, ariko n'watangaye gatoya kuko nari ndabyiteze siko nabisanze urumenga uracari strong, sibangiriye ryo kubaka umubiri. Oya nta kindi yoza ni kunywa amazi nje ndanywa amazi hama, kandi muri buno buzima bivanye n'imiryango umuntu aba yarakuriyemwo canke ihangira umuntu yihaye ryo kugira agire ivyo ashitseko. Nk'ubu jewe ubwanje ndabona ko nkeneye kwiteza imbere, hanyuma kandi nkateza imbere n'umuryango, mbere ntavuye ngiriga ubuntu nisanga ndimwo impwemu yo kudateza imbere umuryango wonyene canke akarere nkomokamwo, ahubwo nsanga umengo ikiremwa muntu cose ndafise ukuntu mba nshaka kubona kimerewe, ku buryo rero mba numva umenga nokora gose. Ni muri iyo ntumbero rero sikuvuga ko ndaruha no kurwara ndagwara, hari n'igihe usanga ndiko ndanywa imiti ku rugendo, mugabo nta musi n'umwe ndasivye urugendo ngo ndagwaye, nubwo mba numva meze nabi ndahatirako, kubera nibaza yuko ni muri uko gukora nyene niho hazova no gukira. Numva umenga no vati na mahigwe menshi ku bantu bagufise nk'umuyobozi, ariko kandi tugire ko nk'umugi w'igisahira kumbure kugira ngo ducungure n'umwanya mumaze imisi muri ko murafasha gushinga koperative zarimye y'ikibonobono mu ntara zitandukanye izo mwise metropole mu mugambi wanyu. Kwa mbere mbanze ndabakeze yuko mwashoboye kuzishinga zose, bashobora gushiraho n'inzego mu ntara zose, inzego ziciye mu muco. Ndabakeze cyane mwebwe ubwanyu, mbese na equipe mufashanije bino bikorwa ku rwego rw'igihugu naho mwatoye mwese, ariko kandi ntivyari byoroshe, mwahuye n'intambamye iziye. Nivyo ntivyari byoroshe, intambamye ntizibura, ariko novuga yuko tugerageje kuraba umuntu abo bita bagwihangira mirimo, aba bita ngo n'abantrepreneur, abantu baba bariyemeje kwishiriraho akazi bonyene, ntibareka guhura n'intambamyi, harabaho intambamyi kenshi z'uburyo, harabaho intambamyi kenshi z'ivyo umuntu aba akeneye, nk'ibintu byo kwiyunguruza biradusaba imodoka nziza zishobora gushika hose aho abanywanyi baba baherereye, kubera si hose usanga amabarabara agendeka neza. Hanyuma kandi hanigi ushobora gusanga hakenewe igitoro nimbe naho iyo modoka ubu yifise bikaba ngomba kurondera igitoro kigufasha ugasanga uriko rakironka kizimvye cyangwa ukanakibura. Hanyuma kandi ikibazo rero nyamukuru jewe novuga nahuye naco cyane muri zino ngendo, atari ico cibura ry'igitoro tugura kizimvye
ariko kandi ubwo cyo wakizimvye tukakironka aho tugikura nta yindi ngorane nabonye kubera aho twagiye turaca hose je nasanze abanywanyi batahura ivyo barimwo kandi ikigogo twariko turakora bacakiriye neza cane. Novuga ko mwazungurutse igihugu cose kandi niba mwarazungurutse igihugu cose hari aho byasaba yuko mugenda n'amasaha arenze umutekano mu gihugu wifashe gute? Yo mu Burundi n'abari hanze bariko baratwumva umutekano ni wose urakwiye vy'ukuri kuko ndibuka nk'umunsi wa mbere twavuye Bujumbura duca mu Kayanza, tuvuye mu Kayanza tuja Ingozi, tuva Ngozi twaraye mu Kirundo twagiye gushikayo nka saa 5 z'ijoro. Uravyeyo Ikirundo iri nka twebwe tutahamenyereye tuba tubona neza yuko ari ahantu kure mugabo twashitseyo ari amahoro. Hanyuma kandi twavuye mu Kirundo duca Muyinga ico gihe hari ku magenekerezo ya 20 kwezi kwa gatanu kwa Rusama. Hanyuma ico gihe twaraye mu Cankuzo twashitseyo mwijoro ko twavuye tuva mu Cankuzo kwa 21 nk'ubu hano magenekerezo Rusama tuja mu Ruyigi tuca twerekeza ku Rubaho mu Rutana hariya twashitseyo mwijoro cane. Aho hose nta kibazo na kimwe twigeze tugira. Rero umutekano mu Burundi nukuri ni wose nta gakaciro. Umutekano mu Burundi wose nta gakaciro. Byo tubishimire leta n'inzego zijejwe umutekano. Na cane cane. Ariko kandi aho mwashi hose mwagiye mushiraho inzego zitorewe n'abanyamitahe ubwabo. Kandi turavye ibiganiro bagenda batanga bararyohewe. Nakahe kajambo mwotekerera abantu batowe mu nzego? Abantu batowe mu nzego ico jeno basaba batowe kugira ngo baserukire abandi muri no mugambi wo kwiteza imbere. Ico no basaba nuko ubwa mbere bogerageza bakagenda bumviriza ibiganiro nagiye nkora kuko muri ivyo niho hatekeyemwo iyerekwa ry'uyu no mugambi. Hanyuma bavyumvirize babimenye hama bamaze kubimenya rero bace bagenda babishire mu ngiro ababizeye kubaserukira kuko impinga iracari ndende kugira ngo haboneke umurundi ahaze umurundi aguwe neza bisaba ingufu nyinshi. Nk'ubu rero je natanguye ndi jenyene aho ngejeje rero abatowe nabo barakwiye kuca bamfasha bakabandanirizaho kugira ngo tushishikare kurondera wa murundi ahaze. Urumva nk'ubu je natanguye ndi umwe nkaba narashoboye gushika mu ma metropole ashika kuri 17 yose havuye mu Bururi gusa nanyene bariko baripanga. Rero ndi umwe uca wumva yuko muri metropole imwe twagiye dushiraho abantu 11 abo 11 nabo tubashize kugira ngo bakorere mu ntara gusa. Numva yuko bashizemo bakoresheje za nguvu nakoresha ndije nyene nkakwira igihugu bo ari 11 bazikoresheje mu ntara gusa imwe. Umva yuko igikorwa cyo shika kure. Ikindi bakwiye kumenya yuko utowe kugira ngo ube umukozi w'abandi mu kirundi cizangira twavuga umusuku w'abandi babagushize kugira ngo ubakorere hama ubageze ku iterambere kandi iyo ukoreye abandi nabo baragukorera ugasanga biragenze neza. Rero bumve ko bafise igikorwa kinini cyane cyo gushikana aho jewe ntashoboye gushika mu makomine ko je nashitse mu ntara bo nabo nibagende bashike mu makomine turonka abanywanyi benshi mbere binakunda no mu makomine nabo nyene babafashe kwitunganya kugira amanuke bashike mu mazone mbere nabo mazone bamanuke bashike ku mitumba ndetse no ku mitumba bamanuke bashike mu bucimbiri kugira ngo umweregihugu wese ashikirirwe n'ubutumwa bwiza bwo kurima igiterwa c'ikibonobono kimwe mu biterwa biko bironderwa cyane ku isi kandi bizimvye cyane. Yego ayo kumbure akabazo kurusaku mu gushika kuri no mwanya metropole 17 hagiye kuja kiya 18 ariko mwaravuze yuko mukorana n'abandi bari muri diaspora mwamutegura kuzoshiraho metropole igira 19 kumbure twacha twita diaspora.
ibyo byose si bishoboka mu gihe habayeho no gushika ku ntego y'ivyibanze, ni kuvuga ivyo twahereyeko tukabanza tukabitunganya neza. Nivyo abanyarwanda baraguma baturondera, hariho abampamagara bari muri Mozambique mugabo abongira ngo n'abarundi, hari n'abandi bampamagara ati tugende dukorere muri kiriya kindi gihugu naho dushikeyo, ati ufise ivyiyumviro tubona ko Afrika ikeneye. Bo nivyo ivyo turashobora kuzobishikako imbere, harimo rero n'ico umbajije ca metropole uvuze sinzi ko ari ya 19 kigira 19 ko Bururi yo tuzorinda kwishiraho. Nabonye ari abapadiri ari ariko baripanga, kandi baza yuko ikintu kinjiyemo abapadiri niko bagishishoje neza bakabona ko ari ikintu kimeze neza. Rero mu gihe twobona nibi byo bya mbere bigenze neza, tukabona ko washizemo umutahe ngaha ariko araronka inyungu, tuzoheza rero twiyumvire kujabuka hanze, dushireho rero niyo indi metropole 19 ya diaspora, binakunda tugende dufashe n'ibindi bihugu kwiteza imbere kandi bizoshika. Murakoze. Haravutse metropole 17 gushika kuri uno munsi zarashiriweho inzego. Urugendo rwo kwandikisha amakoperative rumeze gute? Amakoperative twarajije kuyandikisha, abadukurikirana barabe neza kuri Kibonobono Media, hari umuhinga muri Anakope waserukirwa Anakope yaramaze kudushikiriza izo koperative turazifise. Hasigaye aho dutunganya inama ya bose izo hava icishinga urunani rw'abarimyi b'igiterwa c'Ikibonobono mu Burundi. Aho rero niho twiteze ko tuzoca dushikiriza bamwe batorwa impapuro zigenga canke ziranga amakoperative yabo. Ico gikorwa caravuye mu nzira vy'ukuri kandi turagishimira Imana, nkuko dushimira ikigo Anakope cabidufashijemwo n'abanywanyi bose bitanze batiziganya kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Cyane cyane mu bitanze gose hariho Dr yitwa Ibrahim hari mu gisagara ca Bujumbura akorera ku bitaro byo mu Ruziba. Nukuri ahari hose nibazokumva ino video yumve yuko azobona ino video yumve yuko tumushimiye kuko yarashoboye kuduha uburyo butari buke kugira ngo twifashishe kwandikisha ayo makoperative kubera ko yatwaye uburyo bwinshi. Urugendo kwandisha amakoperative rwari rumeze gute? Novuga yuko rwagenze neza cyane kubera ko icari kugorana bwari uburyo bwabo, hari abatahuye ivyo turimwo, ubwo buryo bashoboye kubutanga mu kigo Anakope baratwakiriye neza. Ko byaratwaye nka miliyoni 5 kwanza pana nka ndavye ari twarishe ku banotere, narabona ari twarishe mu kigo Anakope arashika miliyoni 5. Umva turashizemo rero kwiyunguruza tuve Bujumbura gushika Igitega aho twashoboye kwandikishiriza ayo makoperative. Rero turashimira abanywanyi mugabo cyane turashimira Anakope yo yaduhaye umuhinga adufasha kubitunganya, bituma tubishikanye hariya bagiye kubiraba ibyo twakwita kubiverifiya, basanze atakosha ririmwo baca bagira ko badutunganiriza. Mwaremeye yuko muzoca mushiraho amategeko azobagenga urunani mbese n'abanyamitahe. Ayo mategeko yobagereze hehe, integuro zayo zobazigeze? Turi kuwa 21 uno munsi, turi ku munsi wa 6, ariko nibaza yuko ku munsi wa 2 w'indwi ikurikira turashobora kuzokwirirwa twiyugaranye kuva niburi kuva mu gitondo gushikangira ku mugoroba, aho tuzoba turiko turarabira hamwe ayo mategeko ko yaramaze kwandikwa, turabe vy'ukuri ko yodufasha gushika ku ntego. Hanyuma imbere yuko rero tuzoca tuyatora tuyashikirize abanywanyi cyane baje batowe kugira baserukira abandi mu kuyasoma imbere y'igihe, imbere yuko habaho inama ya bose kugira ngo ayo mategeko aze yemezwe canke ahinyanyugwe. Rero mu bijanye n'ayo mategeko
nibaza yuko turindiriye ko wa kabiri ugera Imana nirashika naho hanyuma duheze dukore ivyo bindi bikurikira kandi nizera yuko bizogenda neza cyane. Nyuma y'uyu muruho wo gukora ivyo byose wo gushinga amakoperative no kuyandikisha no kuba amategeko mwarayanditse asigaye guhinyanyurwa neza, twitegeye ko twaba tugiye kubona Murundi ahaze, umurundi aguwe neza. Umurundi ahaze, umurundi aguwe neza, tuzomubona mu gihe abarundi na cyane cyane abamaze gushiramo imitahe turushirije gutahura akamo twatewe ko kuba muri uno mugambi. Tubikoze neza vyonyaruka cyane gose, vyonyaruka cyane kuko imbere yuko dushikira umurundi ahaze, umurundi aguwe neza, hari ibindi bintu yo kubanza kwihutira gukora cyane cyane bigizwe no kumenyekanisha ivyo turiko turakora mu gihugu cyose, hanyuma kandi no gukora rero imigambi izoha akazi abatari bake kugira ngo tubanze turwanye ibitigiri vy'umurengera vy'ibura ry'akazi mu gihugu cacu. Tuzofasha nkuko n'abandi baticaye bariko barafasha, natwe tuzoterera mu igabanywa ry'ibura ry'akazi mu gihugu. Hanyuma mu gihe rero tuzoba twaronse abo duha akazi, tukaronka n'uburyo bwo kubahemba buvuye mu byo turiko turakorana cyane cyane kuri imikibonobono no kugishora, ajya amahera rero tuzoba duhemba abariko barakora ni amwe mu yazotuma umurundi ahaze, umurundi aguwe neza atangura kuboneka, kuko tuzoba tutanguye kuronka abantu barara bafunguye bagaburiwe n'imigambi tuzoba turiko turarangura. Twokwizeza Gasupari canke se Yoranda bari hariya mu Cendajuru, nto twakoze twumva bavuga ko ari kure yuko mu mwaka nk'iyi saha azoba amaze kuba ateka karaza mu gatondo abantu bakazinduka baterana ibijumbu vyaraye kubera umufuko wifashe neza. Bosi Yoranda wenyene sina Gasupari, harimo na Zombi adufasha kugira amasanamu, harimo n'uwo wundi wese kubwanje nta vyifuza vuba. Mu bisanzwe ibintu turiko turakora abankurikirana ni ibintu bisanzwe gusa, ni vya bindi usanga ngira ngo umwasi yaraje akadufuka igitambara ku maso bigatuma tutabona ikibereye. Ubundi bwo gutera imbere si ibintu vyorinda umwaka, namba vyorinda umwaka gusa kubera ko mu iterambere birasaba ko habaho nko kurima no korora canke gukora ibintu biriya. Hariho rero ivyo ushobora gusanga bisaba biba ngombwa ko birindira umwaka. Rero mugabo nibaza ko hamwe no kwitunganya neza ku vyari bihasanzwe, uwo mwaka urashobora gushika canke ntunashike. Yego koze ko nagomba kubaza, narabonye muri ko murigisha ibintu vya digitalisation. Digitalisation imaze iki? Okay, isi ahigeze turi mu kinjana ca 21, ni kinjana ubona ko biba ngombwa ko habaho guhanahana amakuru. Ni kinjana aho itangazamakuru riteye imbere cyane ku buryo utebeje gutanga amakuru umugambi wawe ushobora gupfa. Nk'ubu turafise abantu bari kure cyane y'u Burundi baba barashizemo imitahe ngaha, umva nk'abo utebeje kubaronsa amakuru baba bakeneye, biroroshe yuko bagira amakenga canke no gucererwa mu vyo bashobora gukoza ko intoke canke gukoza ko kuboko. Rero digitalisation ni kimwe mu buhinga bwa none bugezweho mu byo no kwita muri gestion y'ama entreprise canke y'ama societe nka gutya gene. Rero digitalisation idufasha ubwa mbere gushikiriza amakuru ku mwanya kuri beneyo kuba bayakeneye, na cyane cyane dufasha no gukontorora mu mwanya unyaruka cyane gose ibyo tuba turiko turakora. Umuntu wese agashobora kubibona mu mwanya umwe, ari nico aterera agaca yihutira kugiterera, ni kuvuga arico aterera mu buryo bwo gufasha
kugira umugambi ugende neza canke hari bimuraba hari biba bimuraba ugasanga nk'ubu turakeneye nk'amazina yiwe canke aho yavukiye bivanye n'ivyo tuba turiko turakora vy'amastatistike ibiharuro ufatirwako rero hamwe na digitalisation biratworohera cane kuko idahari waba usanga turiko turakoresha ingufu nyinshi zituma biba ngombwa ko dushika hariya za mishiha za vugizo hariya amakamba za mabayi tugiye kuronderayo amakuru mu ntumbero yo kugira ngo dushira ibintu ku murongo bavyo dutwara umwanya bwa hamwe na digitalisation mu gihe amadonnées yose tuyafise ku telefone ico tuba dushaka gukora turashobora kugikora mu buryo bunyaruka cane. Turumva inguvu za digitalisation canke inyungu zayo be nta ngaruka mbi zayo zoba ziriho? Ingaruka zayo ni novuga iki ahubwo novugira ni avaye ko mvuga ku ngaruka uvuze ingaruka nziza canke mbi zose ingaruka nziza nivyo nari mvuze biradufasha cane gestion irihuta iranyaruka ntibigorana ntiduceregwa ibintu byose biba biri automatique hanyuma ntambamye ihura nazo no kugene ushobora gusanga ibintu vy'ikirere vya internet aho tuba twarabitse canke novuga tuba twareberge ayo izo mbuga zacu canke ayo logiciel umva urashobora gusanga ariko arahungabana ugasanga connection irikwega muracerewe izo ni ntambamye digitalisation nga mu Burundi ihura nayo cikarya umuyaga nkuba ari gihe ushobora gusanga ryabaye usanga rero kandi n'ama connection ntivyagenze neza gutyo hakabaho gucererwa na cyane yuko ushobora gusanga dukoresha n'amamashine ari ku rugero ruto bivanye nuko tuba tugeze bigatuma hari igihe ushobora gusanga ya logiciel ari nini iyo mashine itayishobora usanga rero urakora nk'ikintu gitwara nk'amajiga angahe kiriko kirakugora kikaca giteba ariko sico kimwe vy'ukuri nuko twogira hama ingaruka zayo mbi ni mu gihe idacungerewe neza iyo idacungerewe neza bakayiba mu buryo bw'ibyo bavuga ngo ni guhakinga ugasanga barayinjiyemwo murashobora gutakaza ibiharuro mutakaje ibiharuro mu gihe aba ariyo yonyene mwashize ku mutima cyangwa ivyo mwagemura ko mutagiye murabibika n'ahandi ku buryo ashobora guhungabana bimwe ibindi mukashobora kumenya iyo mibironka bisanzwe iyo ibaye ingaruka mbi cyane kubera birashobora kurangira ishirahamwe canke umugambi utabandanije cyangwa ukabandanya mu ukabandanya hari byamaze kononekara bitari bike harimwo gushwana kugwana gufungishanya kwagirizanya ibinabiriya umva ivyo navyo bica bituma abantu baca bacika intege kuko biba bigoye nk'abarundi kugira basigurire ngo ibiharuro vyatakaye rero ivyo mugabe ntibiratubako kandi turasaba informaticiens babishoboye turagerageza kugira ngo turabe yuko ivyo bintu bitodushikira. Turi muri operation 1 million. Digitalisation mona ishobora kuzodufasha iki? Operation 1 million ni umugambi canke yerekwa rimwe mu bayerekwa menshi umujama w'abajene afise hama natwe naho urabona umugani nari guhavanca ucuvuguruzwa n'abandi bavuga ngo bisiga bingana nivyo binoba ninda narwo mvuga ati abagabo barara kubiri bakarota kumwe umva naho mugabo urugero ariko ni runini cyane sino hava mvuga ngo twarose kumwe mugabo vy'ukuri jewe kuva mu 2021 naratanguye kugerageza kwipfuza ingene umurundi yoshobora kuguma afise amafaranga mu mufuko hama rero canda bitegura biciye mu buryo bwo gusuma avuga ati nzokora ikintu aho umuntu azoja gusuma akaza arahemberwa ivyo yariye kugira ngo bimuhe nakuhaje canke ingoga zo kuja gusuma rero iyo operation 1 million president naho naciye numva yivuze mbwe nako twamaze kudisponibiliza canke gushira ahabona amarogisiel azodufasha kugira ngo umuntu wese uko vyogenda kose agume aronka amahera mu mufuko kandi yaronka gwiriye kaje rero dushiraho uburyo
kukugene dushobora gukora urudandazwa tugahingura canke tukarima canke akanya ivyo turabironka tukaba turarangura ku bandi barimyi hanyuma umuntu rero akajaraza gusuma ku giciro gito aho harimo n'ikindi kintu kinyegeyemwo kijanye no kugira ngo abantu basume ku giciro gito ico twita inflation donc iduka ry'ibiciro rimanuke turifuza gushishikara turimanura hama kandi turifuza rero yuko n'umurundi wese umufuko wiwe woronka amahera ni muri ubwo buryo rero twateguye aho uzoja gusuma dufate uje gusuma nk'ikiro c'umuceri canke ibiharage ikiro c'ibirayi ukakigura muri foire y'iwacu aho ngira winjiye muri bya bindi bya economie sociale solidaire bone rufatangane rw'ibintu byose nako ndakwereka ariko ubundi economie sociale solidaire mu Burundi irashoboka irashoboka ni gusa birafata umwanya kubera ivyo duhurikiyemwo timazemo imyaka myinshi rero uzanye bishasha abantu babanza kukwiga neza bakaraba kutari kurasara mu mutwe canke ivyo uriko uravuga ko bishoboka rero irashoboka cane rero ivyo tudafise digitalisation rero muri kurambwira ibintu byose dukora tudakoresha ubwo buhinga bwa none ntivyokunda nakahe kamaro kayo ka economie sociale solidaire economie sociale solidaire ni uburyo bwo kurema ubutunzi butayega ico twita novuga richesse abondante canke opulence ubutunzi butayega ni uburyo bwo kurema ubutunzi butayega umuntu akisanga canke shirahamwe rikisanga bifise amafaranga ridashobora no gukontorora rero ahaba amafaranga naho amafaranga siyo vyose mugabo ufise amafaranga urashobora gukemura ibibazo bitari bike rero tumaze kurema ubutunzi butayega urumva yuko na terambere rero dukeneye bya bindi byose twipfuza byo gufungura kwiyunguruza kugura indege kubaka ibibuga bikomakomeye kubaka ibanza bikomakomeye vy'imyidagaduro kubaka amabarabara meza yo hasi nayo hejuru bica bishoboka mwagiye mutubwira ikintu cyo kwishorera mu makomine no mu ntara zitandukanye abene igihugu baratahura umugambi wo kwishorera ntibarawumva neza ariko nibaza yuko nibishasha no tugitangura tuzokwigira ducika intege tuzogerageza tubibakundishe cyane urumva ikibazo kihari ngaha turafise abantu benshi bavuga ko ari abashomeri rero wabonye ahantu twaciye dusanga bariko barakora ikibazo runaka c'akazi hari hitavye abantu benshi cane gose kandi ugiye kuraba bamwe barishe amatike kugira bahagere kandi ugiye kuraba amatike barishe ararenga 12,000 twebwe dusaba yo kugira investissement urumva n'ubu rero ugasanga umuntu yarishe amafaranga kugira ngo aje gusaba akazi ubwabo mugiye atiriha 12,000 ugire investissement uzoronka akazi ntavyo wumva rero ko ndavuga bizosaba yuko tubandanya tubivuga kugira ngo abantu nyene bavyumve kubera bamaze kuvyumva bazobikunda bazobona neza yuko ari ikintu cyari cyaracerewe ahubwo bamwe bazonavuga ati cyo finalement twari twararozwe kubera ibintu bintu tutari bwaronka umuntu abitubwira yego rero bazovyumva je ntabwo bafise twerekera ku musozo kumbure nsaba akantu nyemerere nze ngaruke kugira ngo dukore ikiganiro c'iki kintu ca economie sociale solidaire nako ni ikintu cagutse kugira ngo wumvise umuntu yuko burya mwabivuze ko bagura umuceri bakunguka bagura amasabune bakunguka coba nkiganiro c'isaha yose ze tubasangiye muri biro kwidusigurire bikunze mu dushire ku bya ipapuro
mutwandikire ibiharuro bimwe mugwiza ibindi muteranye ariko nyemerere mugire akamo muteye abantu bariko baradukurikirana kumbura abadukurikiranye ijya mbere cyane n'abamaze kudukurikirana ataramenya akamaro kwiba muri koperative iwanyu aho bari mu ntara yose no babwira kubera kubahamagara twarabahamagaye twarababwiye baze kandi baza yuko hari habaje utosora imfuku ngo yamiza akatsi mutisha ikintu novuga abantu barakwiye kumenya yuko isi uko imyaka ijana iheze hategezwa kubaho ikintu gihinduka ku isi ashobora kuba babona urunganwe rushasha umuntu araje ni Davidi hari kumwe n'abandi bantu aja avuga ibintu batamenyereye ntibihutire kuvuga ko ivyo bintu bidashoboka oya ahubwo nibapime barabe canke bashishoze barabe ko ivyo bintu bishoboka murakoze cyane twashimire ndeka ndagize kuraka nko nk'ubu je naravuze isoko iriho mugabo nk'ubu none wewe turi kumwe nta muntu wumvise yavuze yuko ari igihugu runaka cyamuhaye komande y'amaritiro 10,000 cyane y'amavuta y'ikibonobono bamuha umwaka wose kugira ngo ayegeranye none yose isoko umva nk'ubu byo bivugwa hoza nk'abantu 10 bakabivuga sinzi ko nava ndonka baza kunsaba imbabazi muri amwe bantuka mu ntango ko ndumusazi ko ndavuga ibintu bidashoboka bazogenda bitahura bukebuke bazogenda bitahura bukebuke nivyo rero uzoze ndabereke ivyo vya economie sociale solidaire ashobora no kutabitahura aho nyene mugabo bukebuke je ndazi ko azobitahura kuko tutabikoze gutyo nk'igihugu cacu kuri uyu murindi turiko w'iterambere birasaba yuko dukora gutyo kugira ngo dushike kuri yambona kazoza hatiriwe harashika mu 2040 kuko hariya ni kure mu gihe abarundi twakwemera tugakanura hama tugakora bashikoze cyane nyakubahwa David turabashimiye shimire cameraman zombi aho atinya imbeho yashitse ino nawe nyene shimire n'abandi bose mwagiye murafatanya urugendo ukwezi kose muko murazungu igihugu cy'u Burundi shimire nawe muri Banakop shimire nawe wese ugiye ukurikirana hino cyangwa se wari kurakurikirana ino video kusabero kigendo hize ka s'abonner shireko ga partage sirewe nimwe nawe mu commentaire nimba hari byagenze neza ubishime ara hoteli intege ari no twubona nako twokosora dukosore wanka guhanurwa ngo ntabari uzotera imbere turashimiye mwakoze ciao ciao nawe murakoze